umugambo watangure kuzina ya association y'abadandazi b'indagara n'abarimi unaro umugabo wari witwa unaro Union Nationale Africaine de Rwanda Burundi. Muri icyo gihe Rwagasore yari aracyari mu Bubiligi ariko ariga kushika 1956 abatama bari bazi gushika kwa Mwambusa kabirukana ngo ibe bintu byeshisha kubimva kuko urabura ushaka kucokoza abazungu mwabe bazungu bafise ndwara miheto bafise ingoho n'ibindi mwe ushaka kuza matata nga mu Burundi kambe oya mutamba naje tushaka oja yaranze Mwambusa bo iyo babonye Rwagasore yaje nga bakagenda gushika Gitega cyambere batangura Muramvya haje Muramvya bakamubura musanga Gitega kagenda Gitega kamubwira Rwagasore bo je nshaka kusubira mu mashuri ivakansiza je ndashanga aba hari muri 1957 Rwagasore akaza kuza batama yabine mwambuye gute bakamubwira je twagiye kuno kutwagigana none cyo mwashitse ko nigiki bakamuhemba po akasaba ingengene kubaza mutama akaduga Muramvya ko Mwambusa akamubwira none ibintu papa wabona gutasa mwananje ibintu aba batama bo mu Buyenzi cyakuzana indambara ngaho mu Burundi boshobora abazungu abantu bafise ingoho n'abasoda n'ibindi cyo toshobora akambe oya mutama n'ibintu je namaze kubumviza abo batama cyesha kubunganira ndabaye ingufu kamagendo bigire wewe akazi kawe niyo Rwagasore yatuye ati bo je nzoza mu Bujumbura ku munsi wa gatatu. C'était 1957 muri cyo gihe je nari mu mashuri nga ekole like Rwagasore yaje niyo yabagiye abatama ni mumbwire rero ibe bintu mushaka abatama bakamubwira byose ibyo bifuza kamewa turi kumwe rero nanje ndemeye sha kubunganira niwo bamutoye bakamugira president wa UNARO muri icyo gihe umwami Charles Mutara yari yaje ngaha twagiriye inama twagiriye he ajya ku hotel Pagidasi Edmanos muri 58 niyo yaje kabure batama yego turarona ndaye kwikukira ariko dushobora kugira ama politique tutafise itunga hari mutamu umwe yitwa yitwa Rajabu Kamenambeho uhajya ku 5e avenue numero 30 niwe yabagije none izo tuzoronga guteganya tugire cooperative iwacu urabona aba bazungu batujya batwicaye aya maduka n'amangazini n'ibindi byose babikura mu maboko yacu bo nawe nimutangure rero ndababwire umwe murabarimye murabarovyi mukora akazi kose mukora mwewe mubuza amahera gute nabaye karero umurimyi w'ipamba igihe cyo kwimbura natange ibiro 6 cyangwa 5 bipamba yiwe umurovyi natange ibiro 10 cyangwa 5 cyangwa 5 indagara umucero nuko nyene abantu bose abari bikawa tugira indererano rero mu myaka 2 cyangwa 3 tuzorangutaye akaza umutamu umwe yitwa Rajab Kesa abaye ku 6e avenue numero 48 Rajab Kesa niyo yamubwiye ngo ibyo byose tuge ngo tugira indererano n'ibindi oya birarotebye henge tukubwira
ababirigi twe batufisiye amahera yacu batwimuye kuva hajya Kabondo Matongoni n'ahandi katuzanga mu Buyenzi mu Bwiza. Amahera yacu ndi baraduha batuhaye umuzibukiro w'ibibanza gusa byonyene yo kubaka, ariko amazu yacu ni n'imirima n'ibiti biri hajya imyembe n'ibindi baratuha amahera yacu. Barabatwiye ngo bazoyaduha n'ubu ntiturayaronga, none turakurungise we bigenda tusabira amahera yacu. Barafise ibyemeza ngamba yego turabifise. Akaba umutamu umwe yitwa Mzee Saliyama abanga ku 14 nziwe ngaho ku 14 Mavene numero 10 ni yafashe kinga kiruka kazanga akazana papuro mbapuro yangi ngiyi none mutama kazana yindi none kazana yindi ka basi namaze kubibona nzoba hinyisho akaduga imuramvya kose wiwe kamubaze ibintu kambe yego nje ndabizi ko none mutama ko abantu nubu batararonga amahera yabo nawe niwe mwami w'u Burundi ndubavugira sawa urabona ibintu by'abazungu ati oya ngesha kusubira ububirigi kede mwazi ibintu bo mundo nitike rero niwe twewe bajene twafashe imifuko kugenda inzu ari yose mu Buyenzi itanga amahera ijana. Urabona amahera ijana icyakihe namara menshi jewe nakoreye kuva kubarabara ya 10 kushaka ibaba 13 niyo Rwagasore yavuye ngaha agenda gushika Leopoldville ubu bita Kinshasa. Jean Paul Arwa niwe yari vice gouverneur ngaha ya mu ico gihe gese nari ngaha ya umundi yari ngaha ya Monsieur Petio. Rwagasore igihe yashitse Leopoldville Kinshasa yo yahuye na Petio akamwambia yego je ibintu genda bizi ariko genda Bruxelles uhure na Monsieur André Buisseret, ministre de la colonie belge. Rwagasore kagaruka ngaha ewa hajya Kinshasa je bambuye ukunuku Leopoldville yakera bambuye ukunuku none shabwe kuje mu Bubiligi rero bo tukatangura rero birandererana inzu yari yese amajana 3 tukegeranya amahera amajana 3 tukamuha Rwagasore kafata indege ikibuga cy'indege cyari haje kinanira niyo hari ikibuga cy'indege yashise Bruxelles akahura na ministre de la colonie belge Monsieur André Buisseret na yavyemeje ko yebo ibe bintu ni kweli turabafite amahera yabo ariko Yesu nshobora gutanga amahera genda mbonane na Roi Baudouin yashise kubona na Roi Baudouin yavyemeje akasinya amahera yaje ngaha tuyakiri haja kuri Banque Centrale de Rwanda Burundi ubu mwita BRB Banque de la République niyo abantu yakiri amahera yawe haja amahera yose abaja Buyenzi yose batwaye yose bakuyama umuntu wari wese yakuje 930 francs gusa yukiri ikori amahera yose bamahera Rwagasore yose niyo yatangura umutayi kugira koperative. Iyo koperative niyo Rwagasore yavuze ati ubu rero nitugire koperative yacu abarundi bose abanyaburundi bose ndimugura ibintu ku bazungu ngure ngaha koperative yacu kugira ngo turonke ingufu newe niko byagiye niko byagenze Iyo coopérative niyo yamiyitwa IPRONA, Union pour le Progrès National Africain. Aho ni yatanguriye yari coopérative yavuye ngaha mu Buyenzi. Ibintu byose yabumbuni byatanguriye ngaha mu Buyenzi. Ide yiwe yari kugwanya abazungu kugira ngo tweba abanyafrika turonke inguvu tugira ubudandaji turonga amaduka n'ibindi. Urabona igihe twagize iyo cooperative niyo abarundi bose bakaza
bangaruko bande bajya bapato bose bakaza bakijya muri koperative bakagenda ari mu mihana bakagira sensibilisation abantu bose bafite utubutike tuto abantu badandaza mu isoko nimugende mugura ibintu gende muri makoperative ya yagize tugiza mu Kiswahili tukivuga matawi ma branche handi Muramvya, Gitega, Nyanzarake, Rumonge hose mu Burundi koperative ifise ama branche yayo abantu bakarongo utafise umutahe bakamuha umutahe kudandaza akaba ari habukebuke par tranche kuno yagiye aho niyo twaronga ingufu rero bon hashise muri 1959 ababirigi bamaze kumenya ibintu ngivyo kasa mwaba baswari n'umaze ibintu ngivyo twagira umukwabo nga 4 du matin abantu bose batahoze bakafatwa bakajyanyo haja kuri centre extra coutumier ubu bita kuri mairie haja nibo bafatiye bakababoha amaboko inyuma bakirwa haja bariko bararaba izuba kuva mu gatondo gushika 17 abantu bakuru bose bafatwe n'uyu ubona ngaho yarimo bakabafata urabona twebwe bajende twarirutse umuzungu igihe yaje Monsieur Nausi akahamagara mu polisi Serja so allez isabia ile batu pale urabona ngene harura ngo harura abantu beharu ahonyora abantu bajya bagarabye guca akahonyora une kuri ventre moya mbiri tagena ahonyora abantu no kuharura abantu umuzungu yavuze angalia hii batu baswahili nyie naleta independence nataka kuleta independence na hiyo independence nyie nafundisha Barundi Murundi nalala nyie nafundisha Murundi ko pumbafu mwe ale piga viboko bakakubita bimoko haja ale what amande 500 muri uwo mwaka nyene igihe Rwagasore yaje niyo Mwalimu Nyerere yashitse ngaha yaje Mwalimu Nyerere na Sadani Kandoro Selemani Takadiri ngaha umuntu yari ndongozi ngaha imuntu yitwa Salum Mashango uyo niyo yatanguje ibintu byo gusaba independence y'u Burundi Salum Mashango Rwagasore akiri mu mashuri 1954 kuri 11e avenue numéro 23 ni muhiriwe 11e avenue numéro 24 niyo yari inzu yiwe yagize imprimerie niyo yari imprimer yiwe haje yeko imprima impapuro zose amakate n'ibindi haje imprimerie mécanique nanje nayikozemo imprimerie onyonga ngubwo onyonga imashini yo kubarira karakacha tukakora mu ijoro nabandi bakagara mu barabara kuraba abasoda ariko bagira patrouille babonye bakagira sifflet babandi bakahagarika na carte za iprona za mbere twazimprime hajya nyine ubu mambo wa iprona cooperative kugira ngo uronke mutahe ukajya gura carte hajya igihe Rwagasore na inde nani Mwalimu Nyerere yaje hajya niyo yashiki Rwagasore akaza na uyu mwami Rwanda Charles Mutara bose baraye haje muri byanzu ubona haje kuko baba bagira amanama mu ijoro Rwagasore vatiri yashize ku 3e avenue ku mutamu yume yitwa Mohamed Afande kwa Mohamed Afande haje kwa mutamu yitwa Mohamed Afande niyo banyegeje mavatiri yawe haje mu rupango kwa Mohamed Afande Nyerere kuza mu Burundi yaje mu mbisho nawe yaje ngumudandaje bindagara urabona bari batatu yari Mwalimu Nyerere
Selemani Takadiri na umuntu yitwa Sadan Kandoro baje ng'abadandaji b'indagara. Bashitse Kigoma bamaze kuguza indagara zabo, uwabazanye ninde ni mundu yitwa Abedi Mananga, niyo yafise iboti y'amato yatari bindi, n'ubu yaracari hajya mu rumongo urayabona. Aha akaba umutama umwe yitwa nawe yamaze kwigendera, 14 Mfaume Ramazani. N'undi mutama yajya ku 14 Useni Mugwegwe. N'abandi batanu akajya hajya muri Nyanzarake nabo bakigira ngo nabadandaje b'indagara. N'amafi n'ibindi. Bo bakafata Ishufu Osman bakenda bakapakira izo ndagara bakaza shika ngaba abadandaje b'indagara. Bakashika niyo basikire hajya izo ndagara bakazifata batama ba Mfaume Ramazani na Useni Mugwegwe n'abandi kana kuzigurisha mu isoko. Ya barigenga camouflage. Tuvuzi mundi sami samirane kuri uyu musi wo